Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akazi wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure kugezako amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nonyemerere nguhe kaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana w'igenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2023. Utegerezwa rero kubandanya ubana natwe. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nonyemerere nguhe mwaramutse neza, ndetse nawe udukurikira hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanye nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu ca Kenya, igihugu ca Tanzania, igihugu c'u Buganda, igihugu c'u Rwanda. Mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure ibatohoreza amakuru, ikabatohoreza inkuru, ikanabatohoreza ibiganiro biba biriko biravugirwa mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe zaco, hama ikabibashikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo mu buryo butosoye kandi butomoye. Ano makuru haraza kuba ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Turaza kubabwira ko mu ntara ya Rumonge ibikorwa biriko bihungabana kubera umuyagankuba uguma ucika cane. Haraheze iminsi igisagara ca Rumonge gifise umuyagankuba umeze nabi. Abanyagihugu bo bakaba bavuga ko ibintu vyose bikoresha umuyagankuba bisa n'ibiba bihagaze ku murango. Amakuru dukura mu Rumonge akaba avuga ko vyoba ari ivyo guca amatara bikorwa n'ishirahamwe Regideso ritanga umuyagankuba n'amazi. Nayo kandi turaza no kubabwira ko mu ntara ya Bujumbura ibiciro vy'ibibanza vyo mu masoko ya kijambere yubatswe na leta bitagiye gukonywa. Ibikorwa vy'isekeza ryo gutera umukono ku masezerano mashasha y'ikigo OBR vyarakozwe mw'isoko ya Ruvumera muri zone Buyenzi hagati hashira uburengero bw'igisagara yo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abadandaza bafise ibibanza inyuma y'isoko bafise ubwoba ko batazoshobora kuriha ibihumbi 600 ku kwezi yategetswe n'abategetsi b'u Burundi. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura akaba amenyesha ko bazotegerezwa kurondera ibindi bibanza kuri abo badandaza batazoba bashoboye kuriha amafaranga yategetswe. Nayo kandi ntunyemerere ntangure aya makuru nkugeza ko iyi nkuru ivuga ko wahoze ari umuyobozi w'ishure ryigako Christelle Ndayishimiye ubu apfunzwe. Uwahoze ari umuyobozi wa lycée communale Mugendo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi apfungiwe mu gasho ka parake y'iyo ntara. Oscar Nemeyimana yagirizwa kugomba gushurashuza ku nguvu umunyeshure wiwe Christelle Ndayishimiye. Oscar Nemeyimana kugeza ubu yari yinyegeje mu muryango w'uwujejwe intwaro atavuzwe izina. Haraheze iminsi hibazwa ahari Oscar Nemeyimana yahoze ari umuyobozi wa lycée communale Mugendo mu gihe yari yahagaritswe apfungirwa mu gasho ka parake haraheze hafi indwi zitatu. Uko akaba ari kumwe mu bajejwe umutekano yamenyesheje. Umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kirundo Jean Christophe Ndemeye niwe yoba yaramukingiye ikibaba kandi yoba yaramufashije gutoroka ibohero. Uko akaba ariko uwo mupolisi abibona. Kubw'amasoko yacu muri parake ya Kirundo, Oscar Nemeyimana yinjiye agasho ku mugoroba wo kuri uwu wa gatatu. Ikamyonete y'igendereza mu ntara niyo yamuzanye gushika ku gasho. Ntibiramenyekana nimba yaracanywe mu gasho k'igendereza kubazwa. Dosiye ya Christelle Ndayishimiye n'umuyobozi wiwe Oscar Nemeyimana ibonwa ugutandukanye kandi yaragabuyemwo kabiri abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD aribo bagumya banga nyene. Isoko ryacu mu mugambwe uri ku butegetsi mu Kirundo rikaba rivuga ko kuri iyo dosiye hari impande zibiri. Abo ku ruhande rw'umushingamateka Jean Baptiste Nzigamasabo harimwo umushikirizamanza wa Repubulika, umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo bagwanya umunyeshure Christelle Ndayishimiye. Nayo abo ku ruhande rwa Koloneli Anastase Manirambona bipfuza ihagarikwa n'ipfungwa ry'uwo yahora ari umuyobozi. Iyo havuzwe uruhande rwa Koloneli Anastase Manirambona haba havuzwe uruhande rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko ubutungane butunganiriza uwo munyeshure. Uko akaba ariko iryo soko risigura. Christelle Ndayishimiye ubu aridegembya, ariko amakuru ava mu muryango wiwe akaba avuga ko n'ubu adatekanye kubera iyo dosiye. Akaba asaba kandi inshumbusho ku mwanya yamaze mw'ibohero. Uwo munyeshuri hakiri muto yaheruka gucirirwa igihano co gupfungwa umwaka yagirizwa kumena amabanga y'akazi, bikaba vyakozwe mu gipfungu cinshi.
umushikiranganji w'ubutungane yari yahagaritse abacamanza batatu bari bashashe muri urwo rubanza mu kiringo c'amezi abiri. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye wewe yari yasavye ko batanga imihoho abita abacangero. Nayo kandi mu ntara ya Rumonge ibikorwa biriko birahungabana kubera umuyagankuba ugumucika cane. Haraheze iminsi igisagara ca Rumonge gifise umuyagankuba umeze nabi. Abanyagihugu bakaba bavuga ko ibintu vyose bikoresha umuyagankuba bisa n'ibiba bihagaze ku murango. Amakuru dukura mu Rumonge yo akaba avuga ko vyoba ari ivyo guca amatara biriko bikorwa n'ishirahamwe Regideso ritanga umuyagankuba n'amazi. Abafise iyandikiro rusangi, aho banywera icayi, amahoteri, ubunywero, aho bapfungurira n'aho bamwera baridoga. Bavuga ko bakora bahomba kuva amatara atanguye gucika mu Rumonge. Tumara umunsi wose tudakoze. Abafise imoteri z'amatara nabo nyene barabura igitoro cazo. Nabo nyene ntaco bariko barakora ni nka twebwe. Ivyo bikaba bivugwa n'umwe mu badandaza icayi n'amata. Abikorera utwabo n'abakozi ba leta baremeza ko bakozweko no kubura umuyagankuba. Hari urupapuro nari nkeneye none ndabuze aho ndarufotoza kubera ata muyagankuba. Ivyo bikidogwa n'umugore yayagiye SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru. Amakuru dukura muri Regideso Rumonge akaba avuga ko iryo hungabana ry'umuyagankuba ritumwa nuko bari mu bikorwa vyo guhuza umuyagankuba wo mu rugomero rwa Ruzibazi. Ibikorwa bikaba vyarasozerewe. Mugabo Regideso ikaba itaravuga ingorane ifise ituma ico kibazo. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Rumonge basaba Regideso gutorera umuti ico kibazo mu maguru masha kugira ngo ibikorwa bisubire kubandanya. Nayo mu gusozera aya makuru ntunyemerere nkugezeko n'iyi nkuru ivuga ko mu ntara ya Bujumbura ibiciro vy'ibibanza vyo mu masoko ya kijambere yubatswe na leta bitagiye gukonywa. Ibikorwa vy'isekeza ryo gutera umukono ku masezerano mashasha y'ikigo OBR vyarakozwe mu isoko ya Ruvumera muri zone Buyenzi hagati hashira uburengero bw'igisagara yo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abadandaza bafise ibibanza inyuma y'isoko bafise ubwoba ko batazoshobora kuriha ibihumbi 600 ku kwezi yategetswe n'abategetsi b'u Burundi. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura akaba amenyesha ko bazotegerezwa kurondera ibindi bibanza kuri abo badandaza batazoba bashoboye kuriha amafaranga yategetswe. Ibikorwa vyo gutera umukono ku masezerano yo gupanga ku badandariza mu bibanza vyo mu masoko ya kijambere vyatanguye kuri uwu wa gatatu. Aherekejwe n'umukuru w'ikigo OBR, umukuru w'igisagara ca Bujumbura yasiguye ko mu rugendo rwakozwe na OBR abakozi bayo basanze ibibanza hafi nka vyose biriha ibihumbi 600 y'amarundi. Ubu kuri ayo masezerano atewe ko umukono twafashe ko abari muri ico kibanza twagendeye bariha amafaranga amwe. Uko akaba ariko yamenyesheje. Ariko abadandaza bamwe bamwe baridoga ku bwabo bizogorana kuronka ayo mafaranga kuko ari kure cane yayo baronka ku kwezi. Aya masezerano mashasha azogorana kubahiriza. Twahora turiha ibihumbi 110 kuri buri mwaka. Turabona natwe kuri buri mwaka murabona na mwebwe ko hariho ubudasa budasanzwe. Uko akaba ari kumwe mu badandaza yatomoye. Ntawe uzoshobora kuriha aya mafaranga. Ntidusohora ibidandazwa vyacu kuko ibiciro vyaradugijwe cane. Uko akaba ariko uwundi mudandaza yidoze. Ku ruhande rwiwe Jimmy Hatungimana yaremeye ko abadandaza bose batanganya uburyo. Tuzokwiga umwe turi kumwe na OBR kugira ngo turabe ingingo dufata. Mu gihe uwuri mu kibanza asanze atoshobora kuriha, intwaro muri meri izoca yitunganya vyihuta kugira ngo ironderere ikibanza gihuriranye n'uwo muntu. Uko akaba ariko yaheraheje. Abo badandaza bakorera inyuma y'isoko ya Ruvumera babona ko harimwo akamwana wa mama kuko abakorera mu bibanza biri imbere mu isoko bazoriha ibihumbi 450. Ukuriha mu kigo OBR bitangura n'impera za mukakaro turimwo. Twishize mu maboko y'Imana. Ibibanza vyinshi bizokugarwa kandi ntawovuga ko ari amasezerano ahubwo ni amategeko y'igikenye. Ntitwagishijwe inama. Uko akaba ariko abadandaza benshi bo mu gisagara ca Bujumbura bidoga.